narinzi yuko atagikorwa na kimwe yoshobora. Mugabe ico gihe haheze imyaka itari mike tubanye, turiko dukorana ibikorwa, yarambariye ati jewe igihe nari mw'ishuri rya Bibiliya Imana yaranyeretse irangendera imbarira ingene nzojana ubutumwa hanze. Timugabo ngiye muri Scandinavia nibajije yuko bihereye aho. Timugabo icamenyeretse yuko nahamagariwe ngaha muri Amerika du Nord. Tinagiye mbona kuko ico gihe kiri mw'ishuri rya Bibiliya yabonye abantu bambaye maske. Haheze imyaka 50. Uzurabe neza Imana icunga ijambo ryayo kugira ngo mpirigire gute irishitse imyaka 50 reka irimweretse. Ubu rero ariko akora ubutumwa bwiza, turiko tuvuga ubutumwa bwiza hariya turi kumwe n'umuvyeyi Imana yahamagariye hariya. Yesu nashimwe. Uzoze warahamagawe utahamagawe urumva yuko bizohava bikuzanira ingaruka. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ariko arakora, natwe turiko turakora. Ubu tugeze kwa pastori 9, muri abo 9 indwi basengewe n'uyu mwungere w'ishengero ari kumwe na wa mwungere yataha mw'ijuru yitwa Ndikunkiko Elia. Yesu nahabwa icubahiro. Nambare rero ibigwanisho byose Imana itanga kugira ngo mushobore gutsinda ubugunge bwose bw'umugwanizi. Shetani ashobora kuza uko ari koza akinyegeza, mugabo urakwiye kugira amaso abona. Yesu nashimwe. Urakwiye kugira amatwi yumva. Yesu nashimwe. Urakwiye kumenya ubugunge bwiwe bwose, ugacumenya uti ndatewe, ko nakambariye gutya ndatewe, ko nakanebe nakambariye ndatewe. Ugacufukama ugasenga Imana, ukambara ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ngo uneshe ubugunge bw'umugwanizi. Oreyare barabatanga, Nautawa barabatanga, Bujumbura barabatanga, Ntara zose barabatanga. Ambara ibigwanishwa tugende, ambara ibigwanishwa tugende, ambara ibigwanishwa tugende. Turabaramukije tubifuriza amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Tuzuye gushimira Imana itugiriye neza ikatwemerera guhagarara hano muri uyu mwanya mutoya wo gusenga Imana. Hanyuma tugashimira n'umwungere wa mbere w'ishengero rya hano n'abafatikanije baduhaye aka kanya ko guhagarara imbere y'umugeni wande, imbere y'umugeni wa Kristo. Twebwe turabageni, umukwe nawe ari mu kuza gutwara ishengero. Mbega urabyiteguriye? Imana ishimwe. Ndafise intasho zije ziva hariya mu ishengero dukorera ziri hariya mu cete ca mbere c'abikorino twari twazitanze, twarungikanywe n'umwungere wa mbere muvyeyi wacu. Hanyuma rero twagira nazo nyene dusubire tuzitange, duce tuvuga muri resume amajambo makeya, duce dusenga Imana. Dusabe hariya Pasteur Sebastien asubira hasome. Ni hariya mu cete ca mbere c'abikorino 13 kuri uriya murongo wa 11. Kazi kuri 12. Cete ca mbere candikiwe abikorera igice ca 13
umurongo wa 12 avuga ngo kuko ubu turabira mu cirore vy'ijiji ariko ico gihe tuzoraba nk'abaraba nibona nkubone ubu nzi agace ariko ico gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe rwose none rero hagumye ukwizera n'ivyizigiro n'urukundo ivyo uko ari bitatu ariko ikibiruta n'urukundo amen. Iryo ni ryo jambo twasangiye ku munsi w'Imana bari hano abandi bari mu bikorwa ariko twahagaze ku ijambo rivuga ngo ikintu cyose munsi y'izuba cashingiwe igihe cacu turi kumwe. Sinosubira rero ku majambo twavuganye umwungere niyunge ko Samweli nabonye mukimwibuka mbega bakimwibuka turabe muracamwibuka erega n'umuvyeyi wanyu yarabaretse. Yesu nashimwe. Yaciye rero aturungikana intasho ku mwungere wa mbere w'ishengero n'abakozi bakorana na mwese ishengero muzakire mu izina rya Yesu. Hanyuma rero turi hano tugomba kumenyesha gatoya mu munota umwe aho ibikorwa by'Imana bigeze hariya muri Canada. Hariya muri Canada ishengero ry'Imana twebwe dusanzwe dukorera Montreal ari naho nyene umwungere turi kumwe asanzwe nawe nyene ari habaye. Hanyuma hariho na Ottawa, hariho na Toronto, hariho na Quebec City. Twarashishikaye kwamamaza ubutumwa bwiza tubushikana aho bita Edmonton. Ubu mu minsi heze mu mayinga biraheze twari twagiye kugurura mu burengero bw'isi aho bita Saskatchewan muri Saskatoon mu burengero bw'isi. Ugiye hirya gatoya ni Vancouver, ushishikaye ni kuri Pacific. Murumva rya jambo ry'Imana rivuga ngo tugende dushike ku mpera y'isi. Murumva yuko biriko biraza siko none aho niho tugeze. Igihe yaza Montreal agwaye nari nzi yuko atagikorwa na kimwe yoshobora mugabe ico gihe haheze imyaka itari mike tubanye turiko dukorana ibikorwa yarambariye ati jewe igihe nari mw'ishuri rya Bibiliya Imana yaranyeretse irangendera imbarira ingene nzojana ubutumwa hanze. Timugabo ngiye muri Scandinavia nibajije yuko bihereye aho. Timugabo icabinyeretse yuko nahamagariwe ngaha muri Amerika du Nord. Tinagiye mbona kuko ico gihe mw'ishuri rya Bibiliya yabonye abantu bambaye maske. Haheze imyaka 50. Uzurabe neza Imana icunga ijambo ryayo kugira ngo mpirigire gute irishitse imyaka 50 rero imweretse. Ubu rero ariko akora ubutumwa bwiza turiko tuvuga ubutumwa bwiza hariya turi kumwe n'umuvyeyi Imana yahamagariye hariya. Yesu nashimwe. Uzoze warahamagawe utahamagawe urumva yuko bizohava bikuzanira ingaruka. Yesu adufashe kandi atugirire neza. Ariko arakora natwe turiko turakora. Ubu tugeze kwa pastori 9 muri abo 9 indwi basengewe n'uyu mwungere w'ishengero ari kumwe na wa mwungere yataha mw'ijuru yitwa Ndikunkiko Elia. Uyu yasengeye ari Montreal baca bahurira na Ottawa naho nyene barabasengera. Na n'ubu rero turasubiye guca bugufi turabasaba ngo muze mutugende kuko mutaje hari ibintu bidashishikara muje ariko bigenda neza gusumba kuko n'abakiri n'abavyeyi erega ni muvyemere twe turacavyemera ko abavyeyi na n'uyu munsi tuvuga ngo tugiye ibuvyeyi ni mumpera icubahiro Imana ko Imana yaduhaye abavyeyi iragaheza gito. Turabe ijambo ry'Imana hariya mu gitabo c'Abanyefeso 6 duce dusenga Imana. 6 niho ngiye gusoma ijambo ry'Imana ndahera ku murongo wa 10. Ibigwanishwa by'umukristo mwahashitse. Murabona yuko batavuze ibigwanishwa by'umupagani ariko bavuze ibigwanishwa by'umuki. Mbega umupagani yo byambara birashoboka byo mukwira ntibishobora kumukwira.
ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Mwambara ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa Satani, kuko abo tunigana atarabo inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza isi y'umuzimagiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. 13. Kubw'ibyo mwakire ibigwanisho byose by'Imana kugira ngo mushobore kudatsindwa ku munsi mubi, kandi nimwaheza byose mugahagarara mushikamye. Nuko rero mushikame mukenyeje iki? Mukenyeze ukuri, mwambaye ukugororoka nk'icuma gikingira igikiriza, mwambaye ibirato ari byo kwitegurira kuvuga ubutumwa bwiza bw'amahoro. Kandi hamwe n'ibyo byose mwakira inkinzo y'ukwizera, niyo muzoshoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire ingofero y'agakiza hamwe n'inkota ya mwemu, niyo jambo ry'Imana. Musengere muri mwemu ibihe byose mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ibyo mubibere maso mukomeje bukebuke canke bwose musengera abera bose, kandi nanje nyene musengere. Yesu nashimwe. N'aya majambo y'Imana tugomba gusengerako. Pawulo yandikira iri shengero ryo muri Efeso, yayandikiye amaze kubona abasoda b'Abaroma ingene barambara bakikwiza, bakambara ingofero y'agakiza, bakambara inkinzo ikingira igikiriza, hanyuma rero ibyo byose bakambara ibirato. Ibirato rero iyo byambaye hari ibyo bigukwingira, biragukingira ikintu bita imigunguma canke amahwa. Ibyo rero iyo byambaye nupfa guhonyora honyoye hose nukomereka. Ariko abakristo, indirimbo y'108 ivuga ngo je ndi umukristo, mbega nzokwama ndiwe canke nzokwama ndiwe nimuvyemere, kuko muri abakristo kandi muriko muraja kwa Data wa twese mw'ijuru. Rero shengero ry'Imana, mwambara ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ngo mushobore kunesha intambara, kugira ngo mushobore kunesha amageragezwa, kugira ngo mushobore kudatsitwazwa n'akantu akariko kose. Umukristo atambaye ibigwanishwa, akantu akariko kose karamukomeretsa, ako bahuye kose karamutsitaza. Umuntu yamubarira ijambo agaca avuga ngo yatsitaye, nukubera utambaye. Umunsi woba wambaye wikwije neza, nta kintu na kimwe cyo gutsitaza. Pawulo yaranditse mu Bifilipi 4 aravuga ngo twe iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza bazova, uyazohindura imibiri y'ubufafara ishushanywe n'iy'ubwiza bwiwe. Mbega bariko baraja mw'ijuru bose baratsitazwa n'akantu kose? Oya, wambara ibigwanishwa rero byose Imana itanga, kandi niwavyambara Imana izogushoboza kandi ishishikare kukugirira neza. Ivyahishwe Yohana 12:11 aravuga ngo nabo bamuneshesheje gushinga intahe n'amaraso y'abamagazi w'intama w'Imana. Abemera yuko ayo maraso yatwogeje, Yesu nashimwe. Twogejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, nico gituma Yesu azoza gutora umugeni, kandi azotora biteguye bambaye. Yesu nahabwa icubahiro. Mwambare rero ibigwanishwa byose Imana itanga kugira ngo mushobore gutsinda ubugunge bwose bw'umugwanizi. Shetani ashobora kuza uko ari kose akinyegeza, mugabo akwiye kugira amaso abona. Yesu nashimwe.
urakwiye kugira amatwi yumva. Yesu nashimwe. Urakwiye kumenya ubugunge bwiwe bwose, ugaca umenya uti ndatewe, ko nakambariye gutya ndatewe, ko nakaneza nakambariye ndatewe. Ugaca ufukama ugasenga Imana, ukambara ibigwanisho byose Imana itanga kugira ngo uneshe ubugunge bw'ubugwanizi. N'aya majambo y'Imana abayumvise mwese Imana bahezagire. Mana Data wa twese turagushimiye, udutera iteka muri kino gitondo, utwemereye guhagarara imbere y'umugeni wa Kristo. Turashimye Mana no kumwungere w'ishengero duhaye ijambo, umuhezagire uhezagire n'ishengero ryawe, uhezagire na stafu yiwe yose bakorana, kandi ubahe gushishikara batere baje imbere mu by'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Ishengero ryawe naryo Mwami urihe kubahobeyisa muri byose, ishishikare gushishikara urugendo kugira ngo nibaza gutora ishengero aba bari hano baze bagende, twese tuze tugusanganire mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu. Amen.